ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Bakunzi ba radio Nderagakura ndabaye mwiriwe ndabanikaze mu makuru y'ikirundi avugwa muri iri joro nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hanura barongozi kwicisha bugufi bumviriza babajejwe banirinde gusesagura amatungo y'igihugu. Hari mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu yatanze kuri uyu wa gatanu ku kirimbi kiriri. Ikori rishasha ku itabi no ku matike y'indege ni zimwe mu ngingo zafashwe kugira amafaranga yarabuze kigega cha leta azokoreshwa mu mwaka uza aboneke. Byashikirijwe na Generoze Kiyago arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta aho yari mutumire mu namashinga amateka kuri uyu wa gatanu. Abajejwe intwaro nabo basabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano kumenyesha bene gihugu ibijanye n'ingingo y'Ibanki Nkuru yo gukura mu mihana inote z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ziheruka guhagarikwa. Idonido mukanya gato. Kuri mikro muri kumwe na David Rakoze utuma majo abashikira akaba ari Philomene Niragira nkabanongeye kubaha ikaze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu yahaye inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu abajejwe ibikorwa bitandukanye by'igihugu bashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye abarongozi kwama bagendana ibanga ry'igihugu ryo kubaha Imana birinde gusesagura itunga ry'igihugu bongere bagikunde. Umukuru w'igihugu akaba yabasabye kwicisha bugufi babindongozi z'ukuri babaza bene gihugu cyo bakeneye ko batunganiriza umwe wese mu gisata jejwe yerekana ivyo yakoreye abene gihugu. Muri izo nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu kubajejwe ibikorwa bitandukanye by'igihugu basizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yibukije izo ndongozi ko kugira igihugu gitera imbere abantu bacu babanza kumenya gukoresha neza umwanya kuko umwanya ugiye utagaruka. Akabasaba rero ko bokwama bubahiriza umwanya mu byo bakora byose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yibukije izo ndongozi ko kuva kera abarundi bamye bagendera ibanga rifatiye kukubaha Imana. Akabasaba nabo kugendera iryo banga bongere bicishe bugufi mu gutunganiriza neza bene gihugu. Igihugu cyubakiye ku Mana kuva kera na rimwe. Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi. Iryo banga turarigendera. Worigendera gute? Ari wewe wari umuntu w'incabwenge ugacuza mu bapfumu. Ibanga rya mbere ryatunze Burundi ni iryo jambo kutegera ko Imana ari yo segaba wa byose mu gihugu. Twicishe bugufi indongozi ubanze ubumwene gihugu hanyuma utumenye uti burya rero bankoreye umutwaro ukomeye wo kubatunganiriza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agasaba izo ndongozi kandi kubungabunga itunga ry'igihugu kuko ari iry'abarundi bose bongere baricunge kuko ngo hari abantu bashaka kurihungabanya. Umenye itunga ry'igihugu ni rya twese. Aha iki kirimba umwe wese avuga ati hajya mwiwanje umunsi twovyumva ukumva ko rya barabara ari iwawe ukumva ko rya bitara ari iwawe umenye yuko aho uri hose ni wawe. Ndabwire hajya twe twaragize icitwa igitero cy'ubutunzi. Abo bantu bateye rero gushika ubu nta muntu arababona ati ni ende turakati. Ubuhinga bagoma babwiga ingene bogira ikindi gitero. Ibi byose rero muze murabicunga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba kandi yasavye izo ndongozi kugwanya akarenganyo umwe wese ahaherereye kugira batunganirize neza bene gihugu. Tugwanya akarenganyo rero kabisa. Musitanteri gerageza uburyo bwose komine yawe utembereye abantu bose usanga ariko baratwenga. Musitante waradutabaye uri mwiza uri ntore ivyo bari byiza cyane. Bavuga kujya mu ministeri n'umuvyeyi abantu biwe batugiriye nabi ni bahora za kudutabara. Aho niho muzomenya ko murabana. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hakaba kandi yaboneye akaryo ko kwibutsa abashinga amateka ko bategerezwa kumviriza ibibazo by'abene gihugu babatoye kugira babaserukire vy'ukuri. Abashinga amateka vous êtes les représentants du peuple. Babatumye
kubicarira mu kigobe, iyo muticaye mu kigobe muri mu bene gihugu. Novuga mwebwe mwama muri bajya bene gihugu babatumye muri abibazo bafise, hajya nabajya barenganywa bose nimwe muba mubiraba. Umushinga amateka aratabara bene gihugu kuko niwe ntumwa yabo, najya ku mutumba hajya uvuka ni province watowemwo, utegereza kumenya ingene ubuzima bw'abene gihugu bumeze kugira guje kubadefanda devant l'executif. Mu gusozera izo nyigisho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasavye indongozi kwama bagira imbona kazoza y'ivyo barangura hamwe no kwama basuzuma ko biriko bigenda neza. Eric yarankuze yadutoreje iyo nkuru turamukengurukiye. Amazu agera ku 5,000 ni yagiye kubakwa na leta muri Kizingo y'Ibihara iri muri commune Muha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, hamwe na yagera ku 1,600 azubakwa muri quartier iri mu Kamenge. Ivyo ni vyafundikiwe mu nama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa ndwi Ruheshi. Nkuko bishikirizwa na Prosper Ntagwami yavugira leta y'u Burundi, ngayo mazu azohabwa biyandikishije bakabisaba kugira bazoze barayariha buke buke maze bareke kuza barubaka mu bibanza byo kurimamwo. Uwo mugambi wo kugwiza uburaro utangujwe haize igihe kirekire, higaragaza ironderwa ry'ibibanza byo kubakamwo amazu riteye ubwoba, mbere bikajamwo urudandazwa kubera ivyo bibanza bitangwa n'ibisata vya leta bidashobora gukwira abavyipfuza bose. N'abifise basigaye baja kurondera ibibanza mu bice biri hirya y'igisagara bitateguriwe kubakwamwo kubera izo mvo nyene. Ahanini biteye amakenga cane mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura, bigashobora gutuma amatongo yo kurimamwo yo mu kiyaya c'Imbo ahera. Uko kwaga kw'amatongo yo kurimamwo be n'igwirirana ry'abantu bisaba ko hibwa ubundi buryo bwo gutunganya ibibanza mu gisagara. Ikigiye gukogwa ni yubakwa ry'amazu ageretse aho bishoboka no mu bibanza bidashobora gukorerwamwo uburimyi. Uyu mugambi rero ufise hange ryo kubaka amazu 5,000 ku kibanza ca Kizingo y'Ibihara, aho hari hategekanijwe ko hazohabwa abantu 600 gusa. Mu gutegura ico kibanza gifise uburinganire bwa hegitari 300, leta yabifatanije na bene amatongo bakaba baronswe ibice 53%, leta nayo ikaronswe ibice 47% bisigaye. Mu kibanza ca Sokarti hazokubakwa amazu 1,600. Igiciro c'ayo mazu kizovana n'ingene anganangana kuko azoba asumbasumbana. Inama shikiranganje maze kwihweza uwo mugambi yarawushimye ica irawushigikira, ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: kuberaho ikibanza ca Kizingo y'Ibihara kiri, gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi azovayo ntazotware canke ngo abangamira amazu yubatswe muri Nyabugete. Kubera imico y'abarundi bamenyereye kwibana umwe wese ukwiwe, bizosaba kwigisha ibijanye n'isuku abazoba muri ayo mazu ageretse abamwe benshi no gufata ingingo mperekeza zikenewe. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ikori rishasha ku itabi, ku butumwa bugufi buca mu matelefone, hamwe n'ikori rishasha ku matike y'indege ni zimwe mu ngingo zafashwe na leta kugira amafaranga angana imiliyaridi 128 yarabuze mu mafaranga leta itegekanya kuzokoresha mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 aboneke. Ivyo vyavuzwe n'ubutwara sentare jejwe gukingira amatungo ya leta Generose Kiyago hari kuri wa gatanu mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, aho yari yatumiwe n'abashinga amateka kugira atanga umuco kuri iyo nteguro. Akizera ko ico gihengeri kizovaho izo ngingo nizobashirwa mu ngiro. Ningingo nshasha zafashwe na leta y'u Burundi zitegekanya ahazova uburyo bukwiriye buzosahiriza aho se hari bihengeri. Nagomba ndabaremeshe yuko twizera neza nka Code des Comptes yuko izi ngingo zishasha igihe zizoja mu ngiro ko zizosahiriza bimwe biboneka ahari bihengeri hose n'ijya deficit twavuze, hanyuma kandi tukaronka kumbure n'umusesekara. Hariho ivyadugijwe cyangwa ugasanga ahandi bamanuye kugira abantu bakore neza, cyangwa ugasanga na mesure nouvelle nyene azanye uburyo bushasha. Ariko kuri izo mpinduka zose Cour des Comptes yafashe yuko ari ama mesure nouvelle. Hariho nk'iyi penalité anti-pollution. Nk'iyi penalité anti-pollution izokwinjiza 10,38 miliyari. No kuvuga yuko iyi penalité izova ku miliyoni 2 ije ku miliyoni 3 ku modoka. Turiko turavuga ibihano bizohabwa abantu bagira pollution. Hariho la taxe spécifique sur les cigarettes. Zizokwinjiza 5,2 miliyari kuko le taux de la taxe yavuye ku mahera 22 gushika ku mahera 50 kuri tige do cigarette. Murumva rero yuko itabi barishize ko taxe rinini cyane. Hariho ibindi bashize ko amataxe menshi ni ibintu vy'inyobwa, imivinyu n'amarikeur. Ibi navyo bizokwinjiza amahera menshi.
hariho n'ibindi bintu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi bwo gutumatumanako. Aha rero leta y'u Burundi yarahashize ingufu cyane kuko hariyo ibintu bitahora biba taxe nk'ibi bintu by'ama messagerie, abantu bakarungika ama message cyangwa ukabona ama message avuye hanze, mugabo leta ntiyinjize ikintu muri trésor public. Aha naho zizokwinjiza 30 miliyari. Iyo taxe yaje kuramplasa TVA kuri ma messagerie, nukuvuga ko umuntu arungitse message wese amahera 5 abagiye. Mwumva yuko ivyo byose bizotuma uburyo mu kigega ca leta bwiyongera. Hariho n'amataxe mashasha bashize ku ma billets d'avion. Izi mpusha zihabwa abantu bagende hanze, nibaza yuko ari ingingo nshasha ije kandi izotuma hinjira amahera menshi mu kigega ca leta. Nukuvuga yuko iyi ngingo niyashigwa mu ngiro neza, bakabiharura neza, bakabikontrola, izokwinjiza imiliyaridi 15 n'ibice bitatu. Abajejwe intwaro bose guhera kuri babona amatari b'intara basabwa kumenyesha bene igihugu bose bijanye n'ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu yo guhagarika inote z'ibihumbi 10 n'inote z'ibihumbi 5. Ibyo bikaba biri mu itangazo ryashizwe habona n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano hari kuri uyu wa kane. Muri iryo tangazo kandi rimenyesha ko itangwa ry'impusha zo kwegeranya ivyimburwa ivyo bita stock ribangiriwe gushika ikiringo catanzwe cyo guhindura izo noti kirangire. Kurikire Pierre Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Dufatiye ku itangazo ry'ibanki nkuru y'igihugu ryo kuwandwi Ruheshi umwaka wa 2023 rihagarika inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 vy'amarundi zakozwe ku igenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka wa 2018 gukoreshwa mu Burundi, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano butegetse babura amatari n'abajijwe intwaro muri rusangi kumenyesha abene gihugu bose iryo hagarikwa, bongere babibutse guhinduza izo noti nashasha guhera ubunyene kugira ntibazoje kurundana wa munsi w'igenekerezo rya 17 Ruheshi ico gikorwa kizorangirirako. Abajejwe intwaro bategetswe kandi guhimiriza, kurarika no gukurikirana abene gihugu bose bafise ze n'izo noti kugira ngo bose bazihinduze na zishasha mu mabanki n'amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana abegereye ata noti nimwe isigaye. Abo bajejwe intwaro basabwe gukorana n'inyamiramabi mu runani kugira umwene gihugu ahabwa amahera mashasha angana na yakera ajanye guhinduza ata muntu yitambitse hagati yiwe n'abamuhindurira izo noti. Ubushikiranganje bukaboneyeho no kumenyesha ko itangwa ry'impusha zo kugura begeranya ivyimburwa mu ntara ribangiriwe guhera uyu munsi gushika ku igenekerezo rya 20 Ruheshi umwaka wa 2023. Guhera uyu munsi harekuwe gusa abagura ivyimburwa bike bike vyo gufungura mu ngo zabo. Uwuzofatwa ariko aregeranya ibifungurwa nk'ibigori, amasaka, ibiyoba, umuceri, ibiharage n'ubushaza imbere y'iyo tariki ya 20 Ruheshi umwaka wa 2023 azohabwa ibihano ruhasha. N'ujejwe intwaro canke umutekano atazofata ingingo zibereye zo kubuza iyegeranywa ry'ivyo vyimburwa twavuze, nawe nyene azohanwa bimwe vy'akarorero. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 8 Ruheshi umwaka wa 2023 n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano niteretse Maritino. Amakuru twabateguriye tuyasozerene mu ntara ya Mwaro aho ngo umutekano wifashe neza muri rusangi muri yo ntara. Bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara Colonel Gaspar Gasanzwe avuga ko abene gihugu babanye neza mu miryango yabo ko atanu ubwicanyi bwibonekeza. Colonel Gaspar Gasanzwe akavuga ko ivyo babikesha inyigisho zahawe abene gihugu, agasaba urwaruka ruri mu migambwe kudasamazwa n'ivya politike ahubwo ngo bijukira ibikorwa vy'iterambere. Aha mu ntara ya Mwaro umutekano no kuri bifashe neza cyane kubera ijya nyabune irakora neza ku buryo banashawirumbiza n'amakuru hirya no hino n'amaraporo atangwa. Aha mu ntara ya Mwaro niho nibaza hari mu ma province afise umutekano naho nahandi hari ma province y'umutekano hari ubwicanyi buke n'abiyahura hari gihuja mu ntara iyi ngo bantu biyahuye ugasanga abakenyezi bisha abagabo bisha abakenyezi. Hamaro no mu mibano rero turafise ukuntu twatwo turagisha amanama duhanura bubatse yuko batoryana ngo batemana kujya tumba tuvyumva handi. Ahi Mwaro no kurije kuva ndahashika sindumva umugore yisha umugabo canke umugabo yatemye umugore. Nifuza ko intara ivyo bintu bitobaho aho twara karoko kuzindi ntara bakadu
badufatirako bagisha amanama kenshi ajanye n'imibano ajanye n'umutekano ino nta busuma bwo mu mirima buhari kiretse kumbe hamwe atari henshi aha mu ntara ya Mwaro imigambwe ibanye neza kuko nk'utu dufite nk'iminsi mikuru tubatumiye bakaza kugira dufashanye iyo minsi mikuru wanashaka niyo badusabye ngo batumenyeshe ko agira amanama baragira amanama kuri kwamwe iyo tugiye mu bikorwa by'iterambere baraza ariko agira bataza bose hajya abantu b'abanyepolitiki baraza aho bahera barazi aho baca kugira abadomeke umucanwa niho abari nguvu hari abantu bagishushe abajene b'umugambwe uyu n'abajene b'umugambwe uyu ibi by'imigambwe bo birekera abanyebene imigambwe hamwe kaja mu bikorwa by'iterambere kuko birasamaza. Ku isaha zibiri z'ijoro zibura iminota 15 amakuru twari twabateguriye ntiyagarukiye ndakengurukiye mwebwe mwese mwadutezeyo nkakengurukira Philomene Iragira yari muhinga bw'ivyuma kuri micro yari David Irakoze mugira ijoro ryiza.